Mwiriwe neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro vyacu amarire yose hirya no hino kw'isi twongeye kubaha ikaze mu makuru agezweho muri uno mwanya, amakuru agaruka ku bikomeje kugenda biravugwa ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda ahagaragara, ariko kandi tukanagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini cane. Turarabira hamwe rero inkuru zikomeje kugenda ziranavugwa hirya no hino kw'isi, aho by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza inkuru nyinshi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ikaze rero mu makuru n'ibiganiro vyacu by'umwihariko ngaha kuri ino mboneshakure yacu nayo yanyu Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta adafise ivumbi ariko akomeza kugenda aravugwa. Turi kwa kane kw'igenekerezo ya 26 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024, ndabaye ikaze mwese. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho. Umutama Honorable Agathon Rwasa rero yirukanywe muri seneri yaje kugenda atangaza neza yuko rero by'umwihariko agiye gutangura gutegura ibikorwa bigendanye n'uburyo azitwara mu bikorwa by'imyamamazo y'amatora yimirijwe muri kino gihugu cacu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe rero by'umwihariko leta y'igihugu c'u Burundi yakomeje kugenda irashimangira ndetse inagaragaza neza yuko by'umwihariko idashaka yuko uyu mugabo yongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragwanywa n'abategetsi bakomakomeye cane abarizwa muri CNDD-FDD mu rwego rwo kugira ngo here gukomeza kugira by'umwihariko utuma by'umwihariko yongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibi rero by'umwihariko bikaba byaratumye habuzwa n'iyindi migambwe igiye itandukanye yagombaga kumwakira akaba umunywanyi wayo, cyangwa se bagafatanya canke bakaba bohuza ingufu, ariko imigambwe yose yabashije kuba yohabwa agasopo nk'uko bikomeje kugenda abiragaragara. Ni mu gihe rero amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aragaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko bigaragaza ko leta y'u Burundi gikomeje umugambi wayo wo kugerageza by'umwihariko kubuza uyu Honorable Agathon Rwasa kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibi ngibi rero akaba ari amakuru akomeje kugenda arava mu begereye by'umwihariko ubutegetsi bukomakomeye cyangwa se abegereye mu nzego nkuru z'igihugu. Hari umwe mu bapolisi rero bw'ishami w'Inyamiramabi rero atabarizwa ariko aratotezwa bikomakomeye cyane, ashobora kugandagurwa cyangwa se akaba yanyuruzwa. Umupolisi rero w'Inyamiramabi atabarizwa na OBG yitwa Colonel Paul Sindayihebura, nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru rero dufise nuko rero umupolisi ariko rero atotezwa cyane bivuye ku kazi yakoze, aho ariko rero arakora kuri dosiye y'umunyagihugu duheruka kutabariza tubashikiriza inkuru yiwe, aho turaza kugenda tubirabira hamwe. Ni mu gihe rero by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kunyuruza abantu byongeye kongera kuvuza ubuhuha. Turaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga ko rero Kongo yoba yatanguye guhindukirana bamwe mu basirikare by'umwihariko b'Abarundi ndetse n'aba FDLR bariko baranga kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa ndetse bakaba bakomeje kugenda barotswa igitutu. Ibi rero by'umwihariko biravugwa ndetse bikanashimangirwa na bamwe mu begereye igisoda cya FDLR, aho bariko baratangaza ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko hakomeje kugenda harahigwa bukware witwa General Omega asanzwe arakorana na FDL cyangwa se ayikuriye, ndetse by'umwihariko hakiyongeraho n'abasoda b'i Burundi bivugwa ko baba bari kugira uruhare mu kunanirwa by'umwihariko mu guhangana n'umwanzi, nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi rero bishobora kongera kwicisha abasoda benshi b'u Burundi, ari ntwazangabo zimaze imisi ziriko zirapfa. Ni mu gihe nyine FARDC ikomeje guhishwa rero General Omega wa FDLR kugira ngo ibashe kuba yo mwivugana. Iyarusha mu gihugu cya Tanzania rero haratangira kumvwa urubanza RDC yarezemo igihugu c'u Rwanda mu nyuma y'iko rero by'umwihariko n'umuneke rusange ya ONU iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kimaze imisi
kirasaba ndetse by'umwihariko kiranagaragaza yuko rero by'umwihariko u Rwanda gufatirwa ibihano ku ruhando mpuzamahanga nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu gihe amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko ibi ngibi bariko barabisaba mu gihe ibindi bihugu bigiye bitandukanye bikomeza kugenda birasaba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahubwo by'umwihariko kuba yareka gukomeza ibigendanye n'ingwano ikinjira muri gahunda z'ibiganiro ndetse no gushyira umukono ku masezerano aherutse gusesengurwa n'intumwa zo ku ruhande rw'u Rwanda, Kongo ndetse na Angola. Turabakaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu murereye hose mu bice bigiye bitandukanye, turifuriza kumererwa neza, tunaba ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu aho tugiye kurabira hamwe rero ayo makuru yose maze kugenda ndabanyuranyuriramo. Abatwumviriza by'umwihariko bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi turabahaye ikaze. Abatwumviriza bari mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, abatwumviriza bari ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe, abari mu bihugu by'abanyi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo ndetse n'ahandi muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse abari mu burengero bwa Afrika turabahaye ikaze mwese. Abari ku mugabane wa Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose bari ku mugabane w'Uburaya turabahaye ikaze ngaha kuri ino mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Cyanda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko twibanda kuyagezweho avugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese. Amakuru rero yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikaho muri uno mwanya, aragaragaza neza yuko rero by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa amaze by'umwihariko gutangaza uburyo rero agiye gutanguza ibikorwa bigamije kongera kwimenyekanisha ndetse no kugarukana imigabo n'imigambi yiwe mu rwego kugira ngo abanyagihugu bazabashe kuzoyumva hanyuma bamutore. Ni mu gihe rero ubutasi bwa General Neva ndetse n'abamwegereye bishimangira yuko rero uyu mugabo aramutse yongeye kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko byoba bibi cyane mu gihe bemeza yuko General Major Evariste Ndayishimiye adashobora kuba yokongera gutorerwa kurongora iki gihugu c'u Burundi. Akaba niyo mpamvu rero hakomeje kugenda harakorwa ibikorwa byose kugira ngo uyu mutama by'umwihariko abashe kuba yakongera by'umwihariko gucubywa cyangwa se kubuzwa kuba yo kwitoreza ico kibanza. Amakuru yihuta ariko aravuga ko uyu mugabo iyo bashyigikiwe cyangwa se afise amaboko ya bamwe mu bandi banyepolitiki batavuga rumwe rero n'igihugu cacu c'u Burundi, cane cane abahoze mu bikorwa bigiye bitandukanye by'u Burundi ariko kandi bakaba baramaze kugenda barerekeza mu buhungiro mu nyuma yo kutumvikana nyine n'ubutegetsi buriho muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Bivuga ko rero hari bamwe bashigikiye ibikorwa vyiwe bahunze mu mwaka wa 2015 ubwo hageragezwaga ikudeta ndetse harimo no kwiyamirizwa ikiringo ca gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza washakaga kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ngaho muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru kandi yihuta aravuga ko rero by'umwihariko uyu mugabo yoba afisanye imikoranire cyane cyane n'abandi banyepolitiki biganjemo ababarizwa muri Kongo, ababarizwa ku mugabane w'Uburaya ariko kandi akaba yirinda gukominikana nabo cyangwa se ko amabanga yabo yoshyigwa ahabona mu rwego rwo kugira ngo bitazomukwegera n'urupfu nga muri kino gihugu. Ni mu gihe mu gihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye bigendanye n'ubuzima bwiwe ndetse by'umwihariko n'uburyo akomeje kugenda by'umwihariko aritwara mu myaka ine iheze, raporo zigiye zitandukanye z'imiryango iharanira agateka kazina muntu zakomeje kugenda ziyamiriza ndetse zinavuga ko rero by'umwihariko ziriko zirababazwa ndetse by'umwihariko zikaba ziriko zirakorwa by'umwihariko zerekana yuko General Major Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arahura n'akaga gakomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafite ivumbi kandi arakomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko yoba ariko aragerageza kwivugana batavuga rumwe nawe. Bikaba bivugwa ko rero hashobora gutegurwa igitero gikomeye cyane cy'imbonerakure gishobora kwibasira urugo rwa Honorable Agathon Rwasa, ariko kandi bikaba bivugwa ko rero by'umwihariko uyu nawe yoba afise ubwenge cyangwa yaba ari incabwenge ku buryo bukomeye cyane ku buryo by'umwihariko bidashobora kuba byomutera ubwoba. Icyakora ikiganiro yaje kugenda arahitisha by'umwihariko kuri imwe mu maradiyo ngaha mu gihugu c'u Burundi yigenga cyaje gukura umutima abanyepolitike cyane cyane ababarizwa muri CNDD-FDD nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa.
mu gihe amaze iminsi kandi haribonekeza ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Umunyagihugu by'umwihariko umwe mu bapolisi aherutse gukora imwe mu dosiye zikomakomeye cane, akaba akomeje kugenda by'umwihariko aratabarizwa mu nyuma y'ikareka ruto ari gutotezwa, ndetse akaba ashobora no kugandagurwa cyangwa se kuba yanyuruzwa. Umunyagihugu rero by'umwihariko twari twatabarije yararongoye ishirahamwe AGR, ariko kandi aronderwa n'abakozi bajejwe iperereza kugira ngo bamugandagure, by'umwihariko bafashijwe n'uwitwa Nizigiyimana Theodore ashaka kwihagira by'umwihariko amatungo y'iryo shirahamwe nk'uko biko biratangazwa. Mu nkuru rero duherutse kubashikiriza twarerekanye ikete y'umushikirizamanza kizigenza wa Republika Procureur General de la Republique Leonard Manirakiza yanditse kwigenekerezo ya 31 y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2023, aho rero yasabaga inzego z'igipolisi gukurikirana Nizigiyimana Theodore ku birego yariko araregwa. Amakuru rero twahavuye tumenye nuko rero Colonel Sindayihebura Josue yari yatanguye rero gukora kuri iyo dosiye yo gukurikirana rero Nizigiyimana Theodore, ariko kandi mu nyuma akaba atigeze yoroherwa nuko rero yaciye atangura gutotezwa n'abamukurira, by'umwihariko harimo rero kumutera ubwoba ndetse bishobora kuba byo mu kwegera urupfu. Gushika ubu ngubu Colonel Sindayihebura Josue rero araheruka gukugwa aho yakoreraga mu gisagara ca Bujumbura, aca aduganwa rero gukorera mu ntara ya Ruyigi, bikozwe n'urongoye ico gipolisi Colonel Paul Mutagatifu Aimable, ari nawe rero yanse ko rero ikete ya Procureur General rishigwa mu ngiro nk'uko biko biratangazwa. Abatabariza uwo umupolisi rero bashikiriza ko rero aho bigeze baravye rero iterabwoba aguma rero akorerwa kubera iyo dosiye by'umwihariko ashobora kugandagurwa cyangwa se kuba yanyuruzwa. Abamutabariza baragira bati Colonel Paul Sindayihebura niwe rero yatanguye dosiye ya Nizigiyimana Theodore, ariko ntiyorohewe kuko rero baciye bamudugana by'umwihariko ruguru n'iterabwoba ryinshi. Ntiyorohewe rero kuko ashobora no kugandagurwa nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Ni mu gihe rero by'umwihariko hamaze iminsi haribonekeza ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje kugenda biragaragara cane cane byiganjemo by'umwihariko ibigendanye no kunyuruza abantu nk'uko biko biratangazwa. Nga kandi muri kino gihugu cacu c'u Burundi, intara ya Ngozi, komine Marangara, by'umwihariko basaba ko rero imbonerakure ikorera muri komine yarafashwe mu manyanga itora kugwa ikaba yogezwa imbere y'ubutungane. Iyo mbonerakure yitwa Manirantungiye Jean Paul, ikora rero muri comptabilité y'iyo komine nk'uko biko biratangazwa. Jean Paul aheruka gufatwa rero mu manyanga yo gukora amabulletins y'amagendo ayaha rero abanyagihugu bashaka kujya kwiyandikisha rero mu nzego z'igipolisi mu gukora izo biroti, by'umwihariko yarakoresheje ikidodo ca Ecofo Murehe nk'uko biko biratangazwa. Agifatwa hirya y'ejo by'umwihariko kwigenekerezo ya 24 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024, Jean Paul yaremeye ko rero icyo kidodo yakoresha by'umwihariko yakibye umuyobozi w'iryo shuri rero aho bari bateramiye mu bunywero. Iyo mbonerakure rero yaciye itwarwa gufungirwa mu gasho ka komisari Marangara, ariko bivuga ko rero hariko harakogwa amanyanga kugira ngo imbonerakure by'umwihariko irekugwe irishe amahera ashika ku bihumbi 500 y'amarundi. Abanyagihugu bariko barasaba ko rero uwo yafashwe muri ayo manyanga rero atori kugwa, kuko rero atari irya mbere afashwe mu manyanga ariko arakorwa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda aravuga ko rero ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe nyamara hatokorwa cyangwa se hatotozwa neza ibigendanye n'imbonerakure ndetse n'ibindi bibazo bikomeza kugenda biribonekeza, by'umwihariko bishobora kuzokomeza gukwegera abanyagihugu ibihe bidasanzwe nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero hariko haravugwa inkuru mbi cyane, inkuru ishobora kuza guhindura ibintu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
inzego z'umutekano cane cane iziganjemo by'umwihariko izavuye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse by'umwihariko n'ababarizwa muri FDLR basanzwe barafisanye imikoranire ikomeye cane, biravuga ko rero bakomeje kugenda barahigwa bukware na FARDC mu nyuma y'ikorero by'umwihariko bakomeje kugenda barashinzwa kugira uruhare rero by'umwihariko mu kunanirwa kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Haramaze igihe rero haragaragara cyangwa haribonekeza amatati hagati y'impande zombi, mu nyuma y'iko rero amakuru ahejeje kugenda aradusumira yashimangiraga ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa canke ibikomeje kugenda biribonekeza ari bimwe mu bintu biteye ubwoba, aho bamwe rero badatinya kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibigendanye n'imikoranire y'igisoda c'u Burundi na FDLR na FARDC bikomeje kugenda birazamo agatotsi, mu gihe FARDC by'umwihariko ikomeza kugenda irasaba by'umwihariko abo basoda yuko rero kubera bishuwe ngo amahera bakwiriye by'umwihariko gushiramo imbaraga nyinshi kugira ngo babashe kuba bohangana n'umwanzi. Icakora muri FDLR rero haravugwa inkuru ikomakomeye cane, aho by'umwihariko abiganjemo General Omega rero wa FDLR ngo ariwe ariko arashakwa cyane ndetse n'abandi basoda bakuriye igisoda c'u Burundi. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo rero by'umwihariko biravuga ko imaze imisi ihiga gwishwa rero General Ntahunguka Pacifique Batazira Omega arongora igisirikare c'umutwe wa FDLR kugira ngo kibashe kuba bamwivugana. Akaba ariho rero nundi mugenzi we yaratatangajwe amazina abarizwa mu gisoda cacu c'u Burundi nkuko bitangazwa. FDLR kandi iramaze igihe irifatanya n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi mu ngwano zimaze imyaka hafi ishika muri myinshi cyane muri itatu bahanganyemo rero n'umuhari wa M23 nkuko raporo zitandukanye z'impuguke zaho ni kuri Kongo rero zikomeza kugenda zirabigaragaza. Amakuru avuga ko rero kwigenekereza 19 Nzeri aribwo rero umugaba mukuru wungirije w'ingabo za FARDC ushinzwe ibikorwa rero General Major Jerome Chiko Chitambwe rero yarageze igoma wishwa aje muri misiyo yihariye yahawe na President Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Misiyo rero iteye ubwoba ndetse yaje kugenda iratuma aba FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zongera gusabwa yuko zojya zirimenge. Ni misiyo rero itari iyo gukaza imigwano kuri M23 ahubwo bivuga ko rero uyu mugenerali yazanywe igoma rero no guhiga bukware General Omega asanzwe warafatiwe ibihano rero n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihano byinshi cyane byo mu burengerazuba bw'isi nkuko biko biratangazwa. Ni ibihano kandi byanafatiwe n'abandi bayobozi bakomakomeye cyane muri FDLR. Hagati aho kandi abakurikiranira hafi ibyo mu burasirazuba bwa RDC bakunze kugaragaza neza yuko rero gusenya uyu muhari n'abayobozi babo bigoye cyane bijyanye n'umubano abawuyobora by'umwihariko basanzwe yarafisanye n'abasirikare bakuru ba FARDC. Igisirikare cya Kongo rero barangajwe imbere na General Major Peter Nkubaciri Mwami asanzwe ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko rero ibigendanye no gusenya canke kurasa kw'uyu muhari bitokoroha, mu gihe rero bivuga ko iyo hoteguwe izo operation rero baca barababurira ku buryo rero bamwe mu basoda muri FARDC baca baraburira abo muri FDLR. Amakuru avuga ko rero mu misi mike rero ishize amakuru y'ubutasi yagaragaje ko General Omega n'ivyegera vyiwe rero bari mu giturage cya Shovu mu nkengero z'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi kuko biko biratangazwa. Kwa kabiri w'icyumweru giheze rero by'umwihariko amakuru yaje kugenda radusumira avuga ko aho ngaho Shovu ndetse na Mubambiro rero haramutse ingwano ya FARDC n'abakomando ba FDLR ba Krapau ndetse by'umwihariko bari bafatanyije n'ingabo zo mu Burundi. Chakora nkuko rero ibitangazamakuru byabitangaje General Mega ntiyashoboye gufatwa nkuko African Intelligence yaje kugenda irabitangaza. Amakuru yavugaga yuko rero izo nyeshyamba zahungishije mbere amakuru yavugaga yuko rero iyi nyeshyamba yahungishijwe mbere yuko rero abasirikare badasanzwe ba FARDC nabo muri brigade ya 11 bagera rero muri ako gace yararimo. Amakuru twobashije kugenda turashikira by'umwihariko ratusumira nuko rero Omega yoba yarahungishirizwe ahitwa mu Birunga ndetse akaba ari kumwe na bamwe mu basoda b'i Burundi. Kuri ubu rero ibikorwa rero byo guhiga Omega rero na FDLR biracyakomeje ndetse na General Chiko n'abofisiye bakuru rero ba FARDC nka Colonel Serge Monga rero Nonzo ndetse na Donesier Bawiri nibo rero bayoboye izo operation. Icakora kuba General Omega rero yaramenye ko rero hari abasirikari baje kumuhiga agahunga byongeye rero gushimangira ko rero hari
imikoranire yarwishikwa rero hagati ye na bamwe mu basirikare ba FARDC babanje kumuburira. Ibi kandi binashimangirwa kandi no kuba rero mu kwigerekezo ya 20 Nzeri General de Brigade Lucien Nzabamwita alias André Kalume rero ushinzwe ibikorwa muri FDLR Foka yaragaragaye by'umwihariko igoma ibikekwa ko rero yari agiye guhurirayo na bamwe mu basirikari ba FARDC bakamuha amakuru yibanze agendanye nibyo bariko barategurira kuri uyu muhari. Mu bashyirwa mu majwi rero by'umwihariko haza General Cirimwami Peter asanzwe arongoye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse imikoranire yiwe na FDLR kandi yaremejwe na raporo y'impuguke za ONU. Izi mpuguke za ONU zishimangira yuko kandi uyu mugabo ari we uyoba yaratanze igitekerezo cy'uko rero Tshisekedi yotangura kwifashisha iyi miharimo nka FDLR ndetse n'igisoda c'u Burundi ndetse akaba ari n'umwe mu bohereza indege ndetse n'imiduga kugira ngo bajye kuzana ugwaruka rwo mu Burundi ruzwi nk'imbonerakure. Amakuru avuga ko kandi uyu mujenerali kuri ubu ngubu rero unakuriye ibikorwa by'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru mu minsi mike yiheze yategetse yuko rero abagwanyi b'imihari irimo nka FDLR boherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana n'umwari wa M23. Ni ibyahuriranye no kuba rero mu mpera za Kanama abakuriye ubutasi bw'u Rwanda na RDC na Angola rero barahuriye i Rubavu mu nama bemeranyijwemo rero yuko bagomba gusenya umwari wa FDLR. Ni gahunda kandi byari byitezwe yuko rero ihabwa umugisha na minisitiri bubanye n'amahanga babiri ya bihugu bishika muri bitatu ubwo rero bahuriraga i Rwanda ku igenekerezo ya 14 Nzeri gusa mu buryo rero bwatunguranye minisitiri z'umwihariko Tritska Ikwamba wa RDC yayiteye utwatsi abyamaganira kure. General Omega rero yaciye RDC mu myanya y'intoki mu gihe haburaga iminsi mice cyane ngo New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habere inteko rusange ya 79 y'umuryango w'abibumbye. President Felix Antoine Tshisekedi by'umwihariko kuwa gatatu ku igenekerezo ya 25 Nzeri yayivugiyemo rero ijambo asaba umuryango mpuzamakungu gufatira u Rwanda ibihano bikomakomeye cyane. Amakuru avuga ko kandi bwana Tshisekedi yari yapanze kwivugana umukuru wa FDLR by'umwihariko kugira ngo azatangarize urupfu rwe rero by'umwihariko New York ibyari kumubera iturufu rero by'umwihariko yo kwivana ko igitutu u Rwanda n'amahanga bamaze igihe rero bamwotsa kubera gukorana n'imihari ya FDLR. Tshisekedi kandi amakuru avuga ko rero amaze igihe yotswa igitutu na hasi ukuriye ubutasi bwa Amerika rero umaze igihe amasaba kwemera ko rero FDLR igabweho ibitero ndetse agacana mubano n'uyu muhari w'abagenosideri. Ni Amerika rero iri no mu bihugu byakunze gusaba Kinshasa rero ko yajya ku meza y'ibiganiro na M23 ibyo kugeza ubu ngubu rero yanze kubahiriza ndetse Tshisekedi akaba yaramaze kugenda ashimangira akavuga ko rero by'umwihariko ibyo ngibyo bidashoboka ndetse adateze no kuzobikozwa. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda ashimangira ko Tshisekedi kandi ari ku rundi ruhande yari yarapanze umugambi wo kugerageza by'umwihariko kujijisha. Dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.